Bonjour, bonjour, bonjour boko mwese. Tubandanye dukorana mu kwigishanya umwuga wa trading. Bwa mbere na mbere mbaje kwipfuriza Noheli nziza n'umwaka mushasha wa 2026. Tubere umwaka wo kwiga cane no kuronka amafaranga menshi muri trading with Royal Q. Trading dukora idusaba gufita akanya ko kwiga imisi ya mbere kugira utahure ingene bikora. Maze gutahura ingene bikora byoroshe cyane, uza urakora umwanya wawe ushakiye no mwijoro no kumurango hose ugakora. Okay, uno musi ngomba turabire hamwe scalping, ukuntu dushobora gusohoka isoko, selling manuel, kwaka inyungu robo iba igezeko utarinze kurindira ngo banze kudandaritse. No malo yorokyu akamari dufitiye naho kuducungira isoko. Ubundi ni trading ni wewe w'isoko hamuka trading, hanyuma yoyo y'inyungu wayisavye zigeze gusohorera, hanyuma ikadufasha gukora buy mu margin call. Iyo coin iri kwiraja muri sens contraire yiyo wayihaye direction wabone yuko isoko iri kwiraja, ikigendera iragabanya uruhombo, igendera gira amabayi, igendera gura kandi kugira iyo inyungu byoroshe. Hanyuma kandi inyungu zibonetse igashize zikurumikira automatiquement utabanje kugira stress zo kuza kuraba yuko zaje. Turabire hamwe rero sell manuel. Okay, n'igihe dukoresha sell manuel. Gusohoka isoko ni ryari? Uri wa wundi ufise umwanya full time ushaka ko uronka inyungu nyinshi ku munsi, ushaka ko amafaranga yawe aguma ari libre kugira uyakoresha kenshi, ushobora guhiza sell manuel scalping ni kwaka inyungu robo bigezeko. Akarero urabona ngaha turi muri Royal Q. Okay, turi muri Royal Q. Justement shikiye kuri coin nakoze, murabona iri muri future, nitwa high. Akantu ka USDT ushobora bibaza ngo iryo si izina rya coin. Oya, iyi ni USDT, bisigura ko iyi coin tuyikora twaguze ama USDT. Okay, hanyuma ngejeje kugira interpretation y'iyi coin benshi bakunda kubagora. Murabona iyi coin iri muri profit, iri bitanga kuraninga mu nyungu. Okay, ibiciro igezeko price current 0,1998, urugero igezeko iduga 0,05%, bivanye naho ibigeze. Okay, iyi coin yakoze muri future, iri muri short, iri muri future. Okay, hanyuma iri muri one short, ni ukuvuga robo ija gukora inshuro imwe igashira ikinyungu ishyize ku nyungu nayisavye. Okay, position amount ni umutahe nayisizeko USDT. Average price bisigura igiciro ninjiriyeko, nayinjiye kuri 19.99 unaye kuri 19.98. Okay, ni ukuvuga ikwira ko yakorotse, niyo mpamvu ndi mu nyungu kubera nayikoze muri short. Ni ukuvuga ndaja ku nyungu ko biguma bibana bimanuka, niko nguma ndonka inyungu nyinshi. Sawa, analyze the profit and the loss. Okay, USDT plus izi ni inyungu mbamaze kuronka $. Coin wikira duga maze kuduga 0,04 pourcentage bivanye naho je ninjira isoko. Position quantity, ama pièces naguze za high ni 400 pièces. Okay, aha rero ugomba uyikure mu isoko izi nyungu igezeko kugira ntizisubirane inyuma. Nk'akarero murabona kare zari nyinshi pa yaporo yizi, muga nk'ubu sinjira zikure ko tundi dukeya cyane nta nadutwara. Ariko nk'akarero suppose nk'akarero nayisavye 1,5. Sawa, imaze kugera kuri 1% ngaha $1. Sawa, canke 1% ngaha n'amadolari kanaka imaze kugera ku ivere mutemba nayisizeko. Sawa, ucubona yuko ukazona za nyungu $1 ziza muri $0,9, isoko igiye girana ikisubira inyuma. Kandi robo Royal Q ntatwo ifise
yo gusohoka isoko itashaka inyungu wayisavye kuko lobby iguma icunze inyungu wayisavye zishikeko niyo mpamvu itavayo sawa mugabo wowe umaze kubona ko inyungu zifatika kanaka washaka kuyizaka kugira uce uraba nk'akandi gakoini kameze neza kayo karamanuka nyine kandi dukunda gukora muri short muri futures kubera ko isoko imanuka kenshi gusumba kuduga imanuka kenshi gusumba kuduga isoko niyo mpamvu dukora muri short cash sawa okay ni kuvuga rero ngaha uko ibandanye imanuka niko inyungu zanjye ziyongera izo nyungu rero ndazibonye nkavuga nti izi nyungu ndazibonye isoko byase kubandanye imanuka alopugwira nk'izo nyungu zanje kandi nkabona n'izi nyungu hakuze ngoma zisubira inyuma nazibonye reka ndaziyake lobo sawa ndazinjize manually okay ndazinjize n'amaboko niyo mpamvu bita ngo sell manually kufidandariza wonyene ariko simahanga b'imisi yose ko hari umuntu afatiwe ari mu kazi kiwe lobo irarindira inyungu zikazigira ariko umuntu ashaka gusaba inyungu nkeya lobo kugira izi yisohokana byoroshe ariko nkuko uri hafi ufite umwanya ushaka kwisaba inyungu nyinshi kugira naho bitokunda ko yashika coin kwishika aho kwizo nyungu ushobora kuzura ziyaka izibona zifadika vuti izinyungu zirakwiye ndaziyake ukaziyaka manuellement okay umuntu arakora sell manuel kenshi yinjiza amafaranga menshi ku munsi kubera azarinjira coin kanaka ayigura okay asubira ayigurisha yinjira agura agurisha hari n'undi muntu afata ati kaje ndindire akazi gahere ndo nk'umwanya ncinja mu isoko normalma uri umwuga wa misi yose bikwiye kurya turondera akanyanga gukora ibindi ni turondera umwanya wo kuyikora nimba ufata amasaha 2 mu masaha 24 office par jour aba amasaha 2 kandi bikonsantre ubanza utahura ivyigwa umenye ingene ubikora ndazi gusettinga coin muri future muri short ndazi gusohora isoko lobo ndazi gusohoka isoko ndazi gushiramo stop loss recovery ndazi kiniki umva maze kubimenya wowe usanga bikorohera cyane kuronka inyungu nyinshi buri munsi ni kuvuga muri trading umuntu inyungu nyinshi bivanye n'ingene ayikunda si scam uvuga ngo par jour nigeze kuronka inyungu izi nizi oya niyo mpamvu bisaba yuko tugirane tuba abantu bamenya ukuntu trading functiona nimba ninjiye isoko kenshi inyungu nyinshi peu importe umutayifisi tugerenge dushaka kwakira irobo izi nyungu igeze ku mwana igitume ari mu nyungu ni kuba ari ma price iyo usanze muri floating loss kiza gukora mu isoko uturindira ikaza mu nyungu kugira ntuce uhomba uko bashaka kwihombesha ngaha bana nkize 0,07 amafaranga ngomeze gusa kubigisha ubundi sinye kwikura mu isoko ngomeze kubigisha ni kuvuga rero bwa mbere na mbere Royal Q iba yibereye ngaho comme d'habitude application ndinjira nkaja muri Royal Q nja ngaha muri strategy kugira ndabe etat d'avancement ya coin yanje nakoze okay kanja ngaha mu nyungu nkazifyondamwo okay hagihe akakaza hangi katazi yo kaje ushonda kuri I understand okay then nguza kumuzibona ngaha nyine biko bitwara ushuza ngaha kuri close nuko umva tumenye muri sport trading muri sport twasanga aho sell buri munsi hari close okay ushana muri close hama coin yawe ugomba kwikura wisunze igiciro isoko igezeko savyo current price y'isoko ni 0,1998 USD iri faranga high niyo iri kurira kugura umwe tuvugana rero ugomba urisohore udandarize kuri ico giciro nyine isoko igezeko ni mpamvu cyo bemeza kuri market price okay hanyuma ugomba kudandaza sampusa nkuko ushaka kuvuga uti ndandaze ibice 25-50% ariko ngaha bagomba kwikura mu isoko ni mpamvu ngira sampusa nkeje ufite kuri sampusa cinza ngaha akuri confirm okay abasigaye ko akora connection okay mwana kuze yamaze gusohoka aha yasotse nta ikiriyo uciye ugira rutunga deux fois okay usanga ngaha atana kimwe kiriyo sawa nuko rero mwana kanadandaje ubusa ubundi usanga ngaha kuri home usanga ngaha muri profit details kugira ubone inyungu
yakuzaniye ingene ingana ariko twa udufaranga dukeya 1,1 nefu ayera asanzwe ariyo ubundi ho ari inyungu zari zifatika ziyajuta ko ngaha kandi inyungu zije zirangura ngaha aha ku mutahe ziyajuta ko ngaha ku mutahe aha ziyajuta ko kandi aha naho ubonera ibintu robika gusomera muri Binance ubundi inyungu umutahe wawe ntuburi ngaha oya ibi ni byo ubona igusomera ubundi ho zaziri muri inyungu zaziri muri Binance cyangwa eshanje kana ko kurakoreramo nuko mubandanye mumurikirana kandi tubandanye twiga kimwe kandi we kwiga wandika buri munsi vraiment ndakonseya abantu buri munsi ugire video imwe wiga kandi wiconcentre ufata akanya wandike hama naho utatahuye ugacubaza komusa niwe uratembera muri trading tubandanye rero twitegurira umwaka mushasha mwiza mu guhindura imyitwarire twa dufise nimba ufise imyitwarire myiza ongereza nimba yari mibi yihindure ibe myiza witeho umwuga wa trading ni myiza kandi uratungisha umuntu kandi urabeshaho umuntu vraiment urabeshaho umuntu cyane mu witwararike murakoze